umugabo mu rugo n'umugabo naho byo biragenda gute Jesse no muhanwa ngo mpakaje ku mugabo w'amafaranga urashaka kugira umugabo w'amafaranga nayo mafaranga ntuyajye umugabo ntumubone ariko akubari ati je naramukunze jewe narabonye imico yiwe uramutekerera gusa impanuro ukamubwira ibi nibi urabireka ibi nibi nabyo urabikora nico kintu gikomeye cyane urugo no kuyihangana no kumvikana mukama muganira n'umugabo wawe ingorane zose ziri mu rugo hari n'abandi bavyeyi nabo bakunda ibintu by'amarongo bavuga ati ujya muhimbira ujya mukene umuja ko kabuki nawe umukobwa nahari mukene aramukunda kandi abantu bahera hasi ubukene burahera nakidahera burya iyo umwana yikundiye abavyeyi ntidukwiye kwinjiramo kuko natwebwe twarenze tubavyara twarakundanye kwacu nta muntu yategerezwa kutubuza mu rukundo turimo abavyeyi bagiye kwinjira mu by'urukundo rw'abana baba bashaka konona jewe n'ukuri umwana aje akambarira ati mama uyu niwe nkunda ca ndabahezagira nkababwira yego muze mugire urubanza mushire muje imbere y'Imana muje imbere y'amategeko hama mwibanire bakunzi ba STV ndabaramukije nongera kandi ndabaye ikaze mu kiganiro cacu cy'uyu munsi nkuko mubimenyereye mu kiganiro cacu aho tuba turi kumwe n'abatumire batandukanye turiko tuganira ku rukundo uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'umumama turi ngaha kugira tuganire ku rukundo nkuko twabibemereye reka ndamwakiye kandi nongeye ndamuhe nikaze muraza kumva byinshi kuri we no kuri suje yacu tugomba tuganire ko uyu munsi ndakuramukije cyane amahoro y'Imana abane natwe yego mumeze neza turashima Imana ko twaramutse turi bazima ni sawa n'ukuri turashima murashobora kutwidondora gatoyi jewe banyita amazina menshi banyita mama Jean Paul ko mfise abana batanu uwo izina ribangukiye niwe nitaba abana batanu arampamagara mama Jean Paul mama Remo mama Didier mama Samantha mama Kennedy urumva hari n'irindi zina cyane bakunda kunyita mama Eshima yego iryo zina abantu benshi nibyo bazi cyane banyita mama Eshima no mu mafilme kenshi nkina banyita mama Eshima yego uratubwiye ko usanzwe ukina amafilme yerekeye nk'ibiki amafilme nkina kenshi nama ndumuvyeyi nama ndikunda ahanura abana yego nibyo nama ndikunda kina imisi yose Yes mwumvise umutumire wacu turi kumwe uyu munsi ni mama Eshima n'umumama akujije afite abana bakuze cyane turi ngaha rero kugira tuganire kubijanye mu gihe umukobwa canke umuhungu akuze ageze mu bigero agiye kwerekana umukunzi wiwe agiye kumwereka abavyeyi biwe muhira iwabo mbega umuvyeyi arafise uburenganzira canke ni ngombwa ko umuvyeyi abwira umwana wiwe ati uyu muhungu canke uyu mukobwa watuzaniye ameze uku canke twebwe iwacu ntidukeneye abakobwa canke abahungu bameze uku bivanye n'umuryango wabo ingene ubumeze turi ngaha rero mubane natwe mu kiganiro muraza kumva byinshi cyane nko kuri wewe urafise abana bakuze bagiye kubaka abahungu n'abakobwa n'ico gihe nk'akarorero dufatiye nyene nkaho nyene mu gihe umwana wawe wa mbere yatanguye gusohoka yarakuzaniye arakwereka umukunzi wiwe bagiye kubana mbega nkawe nk'umuvyeyi ubona umuvyeyi akwiye kubigiramwo uruhara uruhe kugira afashe umwana wiwe mu guhitamwo uwo bazokubakana mwiza canke abona ko ashobora kumubeshaho Ego urakoze kumbaza ico kibazo ni kibazo kigoye cyane
mu byerekeye abana n'ababyeyi bivana ukuntu umwana aje kukwereka uwo mukunzi wiwe. Urumva arakubwira ati mama canke papa, je ndafise umukunzi nashaka kuzoza kubereka. Turamubwira karibu uzomuzane. Hanyuma burya iyo umwana yikundiye abavyeyi ntidukwiye kwinjiramo, kuko na twebwe twarenze tubavyara twarakundanye ukwacu. Nta muntu yategerezwa kutubuza mu rukundo turimo. Abavyeyi bagiye kwinjira mu by'urukundo rw'abana baba bashaka konona. Jewe n'ukuri umwana aje akambarira ati mama uyu niwe nkunda, ca ndabahezagira nkababwira yego muze mugire urubanza, mushire muje imbere y'Imana, muje imbere y'amategeko, hama mwibanire. Twe tukabashigikira ku by'abana ba umwana yakunze umukobwa ari umuhungu wanje, sinshobora kumumubuza. Oya, kuko ndamubujije mu nyuma hakaba ingorane aca avuga ngo ni jewe. Nanje rero sinshaka ko ndabononera mu rukundo rwabo. Byofuma abonye nari bo bavyiyononera. Mugabo kenshi iyo habaye intambamyi bamaze kubana, tutezwa kuza turahanura tubonye harimo dukosa. Turahanura byanse, kuko uyu mwana akuze bamaze gukura, bamaze kubyara, nabone ntibaba bakira abana. Mugo umuvyeyi akiriho yama ariko aravuga ko umwana yamara umwana imbere y'abavyeyi. Naho yoba ari umugabo w'ubwanwa byaye abana batanu agifise abavyeyi, umuvyeyi afise ico yohanura imbere y'abana. Ego cane cane iyo usohoye umukobwa niho ukunda kugira amakenga cane uri umuvyeyi, ukavuga ati mbega umwana wanje azobaho gute. Uwo muntu agiye ego arashobora kuba bakundana, mugabo uri umuvyeyi urashobora kumva umenga ushaka kumenya mbega umwana wanje ashitse mu rugo azobaho gute, bizogenda gute. Nkaho uciye uvuga uti reka je ndamureke ko bishimaniye bazomenya ingene bubaka urugo rwabo. Mbega nk'ubu uciye uvyihoza uri umuvyeyi ukavuga ati sindavyinjiremwo, mugabo mu nyuma ukadusanga wa mwana aragize ikibazo bivuye ku kuntu ico wewe wari gushobora kumufasha. Ukavuga uti mwana vyitondemo, canke rabu kenshi bakunda kuvuga ati rabu umuntu afise uburyo azoshobora kugutunga guha ikintu cose wumva wifuza. Mu gihe uba wavyirengagije nk'umuvyeyi, mu nyuma ugaca ubona bigize ingaruka mbi kuri we. Mbega aho kuri wewe nta nk'umuvyeyi nta kosa uba ufisemo? Ego urumva umwana w'umukobwa imbere yuko agenda muricara ukamubaza uti none ga mwana wanje, uyu mugabo wakunze urabona ko muzobana atangorane zizoba zihari? Umwana akubwiye ati nukuri nta ngorane je naramukunze gutya na gutya, uca umutekerera impanuro. Uteza kumutekerera impanuro ukamubwira uti mwana wanje ubu rero ugiye kubaka urugo rwawe. Impanuro ni nyinshi. Uramubwira uti umugabo ejo uzomwubahe. Umugabo mu rugo n'umugabo, naho byo biragenda gute. Je sino muhanwa ngo mpaka aje ku mugabo w'amafaranga. Urashaka kugira umugabo w'amafaranga, nayo mafaranga ntuyajye, umugabo ntumubone. Ariko akubarira ati je naramukunze, jewe narabonye imico yiwe, uramutekerera gusa impanuro ukamubwira ibi nibi urabireka, ibi nibi nabyo urabikora. Kuko umukobwa nico kimwe n'umuhungu. Umukobwa amaze gukunda naho uraruragira gute, naho mubuza gute, usanga ari babandi bagiye gucikira, ugasanga yatwaye inda avyariye muhira. Ariko aje akamukwereka akakubara ati mama jewe uyu n'ukuri naramukunze, niwe numva ko twubana. Uramubaza ati none waramuyize ingeso, ibintu byose waramubonye yuko atangorana uzogira? Atoya mama nukuri izi naramuravye ndamuca hirya no hino, ndabona ko ari we mugabo w'umutima, mbona ko tuzobana. Aca ndamuhezagira nkamubwira uzogira ibi nibi, uzomwubahe, nyene za mpanuro z'umuvyeyi.
hanyuma bimaze birashika ntazibana zidakomanya amahembe, birashobora gushika ugasanga harabaye akagorane, urashobora umwana aje kubikubwira urabajako mukagerageza abavyeyi tugahanura tukaraba yuko hari ico subira bagasubira kumvikana. Jewe nivyo mbona kuko burya kubaka ni ikintu kigoye. Kubaka utagiye uraheberanira mudaheberanira, kuko hari ingeso usanga afise. Nk'ubu ndaguha akarorero, urashobora gusanga umugabo wawe anywa inzoga, wewe ntazuna, ukagerageza kuzimubuza bikanka, ntushobora kwahukana ngo ni kubera anywa inzoga. Hari ibintu ushobora kumuhebera uti basi ko byanse ko aziheba, reka nta kundi nihangane twubake, mugabo nze ndahanura zaranwa dukenya gutyo ntiyagire icononekara mu rugo, umwana ntabura icayi agasukari, urugo rugende neza. Kwihangana nico kintu gikomeye cyane. Urugo no kwihangana no kumvikana mukama muganira n'umugabo wawe ingorane zose ziri mu rugo. Yego je mbona ari ivyo. Ego umfatiye ku byo uhejeje kuvuga, hari igihe usanga abavyeyi bariho tuhora tubabona, abavyeyi usanga bariko barinjira mu rukundo rw'abana babo, umwana agiye kumwerekana bakavuga ati twebwe iwacu, ugasanga hari abafatira ku moko, hari abafatira ku butunzi canke ku bindi bintu, bakavuga bati twebwe urya muhungu ntidushobora kumwakira mu muryango iwacu, canke umukobwa ameze burya kuri wowe nk'umuvyeyi ubona biva kuki n'igigi gituma umuvyeyi avuga ati twebwe ntidushaka umuntu nk'urya kandi azi yuko atariwe bazobana? Urumva abavyeyi burya nta muvyeyi mubabaho. Wewe umwana wawe ngo warakuzaniye nk'umuntu wa rumogi, akuzaniye umuntu agenda arica ko mwibarabara, agenda aragwana umusuma, none ico kintu uri umuvyeyi kabisa ubona wo gishigikira, uramubwira uti mwana nukuri aha ni habi, uraronderera ahandi kuko uyu ntimuzobana neza. Hari n'abandi bavyeyi nabo bakunda ibintu by'amaronko, bavuga ati ujya muhimbira ujya mukene umuja ko kabuki, nawe umukobwa n'ahari mukene aramukunda, kandi abantu bahera hasi, ubukene burahera nakidahera, ni nk'ubutunzi burashobora kubujamo bigahera, ariko kumvikana nico kintu gikomeye. Gusa nta muvyeyi ashaka ko umwana wiwe amererwa nabi. Nka jewe sinokwemera umwana wanje ngo agende kumunywa rumogi. Mbega nko mu gihe uwo munywa rumogi nyene n'uwo mwana wawe boba bahujije, ugasanga bo ubwabo barakundana, urumva muri ico gihe bakundana ndagerageza nkamuhanura, vyanse nkaca ndamubwira none ga mwana ko ndikunda guhanura, ubona ivyo uri kurajamo ari vyiza, wenyene mu nyuma ni wazobona ingaruka mbi, ariko jewe umuvyeyi naragerageje guhanura. Nk'impanuro kugira dusozere n'ikiganiro cacu, twohereza kugwaruka ku bajone bageze mu bigero guhitamwo abakunzi babo canke n'abavyeyi, yes muri rusange. Impanuro nohereza kenshi abavyeyi nico kintu ca mbere ntanguriyeko. Abavyeyi turakwiye kuza turaganira n'abana bacu, tukabereka umwongo uhuma n'udahuma. Urumva hari aho tugira imana ugasanga hariho abana bamwe bakumvira abandi ntibakumvire, kuko iyo umwana amaze gukura, abana bakuze baragoye, sico kimwe n'abana bato ukubita ukamubwira iki kintu kireke. Iyo umwana amaze gukura acabona yuko umengo umuvyeyi ivyo ariko aravuga byose arakuze n'umukecuru n'umutama, urumva ugasanga ivyo ariko aravuga ntamwumvira. Rero nikini nuhanura abana benshi ugwaruka,
imbere yuko bakora ikintu nibahanuza abantu bakuze, niba kandi imbere yuko bateye imbere nibarabe ati jewe ngendana n'umugenzi mubi, ngendana n'umugenzi mwiza. Niwagendana n'umugenzi mubi uzomarira nabi, uzomera nkawe, ariko ugendanye n'umugenzi mwiza uzoba intungane. Jewe nico kintu nohanura abana, abajene bubu, inkumi, imisore, nukuri bararaba abagenzi bagendana, agakukwe niko kabi, agakukwe niko kica abana bubu. Jewe niyo mpanuro mbona mfise notanga ku bana no ku bavyeyi. Abavyeyi nabo nibabe binjira mu rukundo rw'abana, baze barahanura ibikenewe, baze barahanura. Jewe sinomuhanura umuhungu wanje ngo ndamubwire gujya mukobwa ngo ni mugufi canke ni munini canke ngo ameze uku iwabo ni bakene. Ivyo sinkwiye kubibwira umwana wanje. Ndamwicarika hamwe nkamubaza gusa, uwabonye ingeso ziwe zimeze gute? Wabonye ari ingeso nziza? Niba warabonye ingeso zihuye n'umutima wawe n'ukuntu muyumvira n'ukuntu wamubonye, ni byiza ko mukwibanira. Ego je nico nohanura. Ego mama Ishima, ndagushimiye cyane kubona washimye uduye umwanya kugira tuganire. Ego murakoze cyane, ni byiza nukuri umwanya nategezwa kuyubaha, kuko imisi abavyeyi twamaturiko turahanura. Nta muvyeyi nama ndiko ndavuga ko ata muvyeyi yigera ashaka umwana we kwamera nabi. Abavyeyi twese uvuga uti umwana wanje azotera imbere, azomererwe neza mu rugo rwiwe, ahaca hose amererwe neza. Birababaza kubona umuvyeyi ahanura umwana yabyaye ntamwumvire. Ico kintu kirababaje cyane. Nukuri ndabashimiye kubona mwaje kumbaza ibibazo, nagerageje kwishura ibyo nshoboye. Ego kandi wanatanze n'impanuro nziza cyane. Twizeye ko n'ikindi gihe nitwagukenera ko tuzokubona. Nukuri aho muzonkenerera hose je niho nzobandi. Murakoze cyane. Ego reka nshimire na mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, mwumvise impanuro umuvyeyi wacu yahaye ugwaruka n'abandi bavyeyi nkabo. Turabashimiye cyane rero, mubandanye mudukurikirana. Kuri micro ya Regina Ginella, mubandanye mugira ibihe vyiza aho muri hose.